Yes my people bantu banje shalom mumeze neza je meze neza kabisa kandi namwe nizere ko muguwe neza kabisa imbere n'inyuma I'm so good I'm so okay vraiment ndumva mfise vibe kandi kubuntu bw'Imana inyuma yaho twanze kumva gospel ntoyi twumva Meddy bari kumwe mu ndimbo yiwe yo kuramya no guhimbaza Imana ndumva ko nguwe neza vraiment iyi muri ko murakurikirana ni Wide Vision TV online amwe mu mativa agiye kuba abaho umunezero by'ukuri ikiziba cy'umunezero mugiye kuba mugisanga kuri Wide Vision TV mwe mwamaze kuba mukora sabone saruti kabisa ndababwira ati Imana inabampera umugisha ibampera akazi inyuma y'akazi murone akantu mwakabonye mubona agafaranga by'ukuri ndishimye cyane nicaye aho sanzwe nkorera ni mu kimwe mu kigo mugiye kuba mwumva ibyaco soon as possible ndaza ndababwira ibijanye na Top Meet Service Burundi aho sanzwe ngiye kuba mbarizwa umwanya munini kabisa aho sanzwe kuba nkorera Wide Vision TV iri ngaha ku bwanyu kora like share and comments ndayivuga mu gifaransa kora j'aime commentaire et partage kugira ngo tubashe gushika kure hashoboka shimira cyane kuwa ariko aradufata amajwi ndamushimira cyane thank you very much the design the one and the only soon as possible naza ndamubabwira aho tugiye kuba tubana kenshi kabisa ku mazina yiwanje nitwa Pastor Nahimana ayo niyo mazina papa na mama bampaye ndanabyishimira cyane nyita Israel hanga ry'Imana nyitwa Timote ayo yose n'amazina yiwanje by'ukuri atuma mbasha kuba numva afise vibe uyu munsi rero tugiye kuba tuganira iki ni kiganiro Morning Kiss kimwe mu biganiro biza biduha umunezero tugenda twiga tumenya ibintu nibindi uyu munsi rero tugiye kuba tuyaga ku bintu nabateguriye bitatu canke bine harimo na bonus saba imbabazi ndabiseguraho ku bantu ejo mutatubonye mwibuke ko promesse ya mbere nayibahaye last week mu ndwi heze ariko ejo kuwa mbere ndabatenguha canke bamwe arambaza ati bimeze gute ko Morning Kiss uyu munsi tasohotse ariko sikumvo za twebwe twurazi ko buri gihe tuba dushaka gukora ariko kumvo zo kwiyunguruza kumvo z'ikiniki ariko mu vyumve ayasama excuse kuko kenshi umuntu ari serious si ngombwa ngo atanga ama excuse nizere ko mwe mu ntahura muri situation tuba turimwo kwiyunguruza n'ikiniki ariko ndabishima cyane kuko vyose biza bimpa challenge ituma ndanabategurira ibiri deep uyu munsi rero tugiye tuyaga twinjira neza muri Morning Kiss ya mbere season 1 canke part 1 aho tuzoza turajya umunezero kuva lundi jusqu'à vendredi from Monday to Friday tukinjira muri weekend hariho ibindi soon as possible hari n'ibindi biganiro biko birategurwa ku bw'umunezero wanyu nkizera ko muzogenda mubibona shimira cyane bamwe matuma batumotiva ndabashimira cyane abantu baca inbox bakanyandikira nimero ziwanje nizo ziba ziko ziraca kuri screen zanyu mwe muri ko muraturaba kuri ekra yanyu bakoresheje telefone bakoresheje machine zabo ndabashimira cyane by'ukuri uyu munsi rero tugiye kuba tuyaga ibiki dukwakwanya cyane urabona ko n'umwanya uri kuragenda burya hajye y'umuntu yavyutse kenshi abayiyumva nabi kenshi abayumva atari muri mood hajya rero wokora iki muhora mubona umuntu kesa swa akavyuka n'isura yahinduye akagenda arahinduka selo n'abantu abona abantu babana bamusetsa ibintu nk'ivyo ariko hari gihe byanka burundu kabisa bikanka burundu kumva umenga iki niki tanki umuntu ari seri yaba yarayateguye ibintu ateza gukora next day cankwe ku munsi ukurikira icyo bintu rero ushobora kubigwanya gute buriya hajya mu nteguro yiwawe situ mu gatondo umuntu asobanutse wategerezwa kumva ko uri muri iyo situation utegerezwa kuba urona umuntu umwe canke babiri utegerezwa kugirira neza aka kantu ndagasubiramo ikintu cyose ukora mu gatondo kwama wumva umenga ntumeze neza gerageza nubwo wotanga akantu gato canke uganeze umuntu muto kora neza hakiri mu gatondo twese biradushikira sometime ukumva kumenga uvyutse ushaka kumva ko atanumwe wavugisha n'iki ariko cutegura akantu gato kabisa ukorere ineza umuntu gira ufashije kuco kugira bigende neza guco bigenda birahera buke hari gihe aca gushimira thank you iki aho hose bigenda bikugirira impact runaka ikindi cya kabiri womenya uri umuntu ari seriye kabisa kenshi usanga afise abagenzi bake mvuze abagenzi mutandukaye babandi nyene babandi nyene usanga dufise abagenzi
babandi bavyita mu kirundi ciza ngo abagenzi babagenza ngo bagenzanya hari ikirundi naze gukoresha kitoca mu kanwa kiwanje ariko nuko biba bimeze umuntu ari serious akora iki akora ikintu ategereza gukora ariko kandi abafise inshuti nke wa wundi ushobora kubwira ikintu akacumva wa wundi by'ukuri ashobora kuba muri impact runaka akazumva izo nshuti ni za zindi zumva ko ushobora kumva ko ushobora kugira ikibazo nyene nazo zikakugwanako okay ikindi kintu ca gatatu tugenda tumenya rimwe na rimwe inyuma y'inshuti ikindi ca gatatu buriya twinjiye mu bintu tuba dukunda twese mu gatondo yugiye muri Japan abantu bamaze kuba batembera murabizi buriya uzosanga muri Japan buri indyo yose bariye canke burakantu kose bakoze usanga bayirenza k'icapati iyo ni migenzo yabo kabisa iyo ni migenzo yabo usanga bayirenza ko capati sinzi twe yani wacu mu Burundi cyo turenza ko I don't know ariko nk'akarorero uzosanga kenshi mu bazungu iya fashe nk'akantu iya funguye nk'akantu arenza k'amazi nkuko je ndiko ndabikora ngiyi ni bimwe mba numva shaka kuba no koresha cyane mu gatondo amazi ndanayakunda cyane mu gatondo kandi murazi soon as possible ndaza ndababwira ivyiza by'amazi mu gatondo nico afasha kenshi rero muri Japan uzosanga bamwe n'abandi benshi iyo bahejeje kujya akantu baca barenza ko capati sinzi kare mugenzo yiwabo ariko research nakoze cyangwa research nakoze ni ibintu nyene bibarimwe sinzi hane wacu yo dejeje gufungura turenza kwiki alone kabisa sinzi ku bazungu barenza k'amazi natwe twizere ko turi nk'abazungu ko kenshi turenza kiki turenza k'amazi ikindi kintu womenya aka kantu kamwe muri byinshi nuko abantu bari muri Sweden ndabaramutse cyane dufite abantu bacu ndamuramutsa cyane mutwangu ndakuramutse cyane aho uri hose Imana naguhezagire ariko nawe maze iminsi utanamvugisha Mr Freddy you are okay maze iminsi tunanamvugisha alono ko watwawe n'ibya school cyangwa watwawe n'akazi alono ariko ku bantu yugiye gukora research cyangwa research burya abantu benshi muri Sweden uzosanga benshi bafise nk'akazina bahurirako uzosanga benshi bitwa ba Johnson wagenda kura ubusobanuro bwa Johnson nawe ndakurungitse cya kuri Google urabona icyo bitwa Johnson icyo gisigura aho hano yo muri Sweden uzosanga benshi bafisemwo amazina ukaza wumva barashizemo akantu ka Johnson sinzi twe ngahi wacu amazina usanga dukoresha sinzi kari benshi I don't know ariko situngo ngaho hakujya akanyaru uzosanga benshi bitwa ngo ba Nyambo Kirezi utuntu nk'utwo mwese muratuzi ariko ni ibintu byo biza bidushira muri mood yo kumva ko buri gihugu usanga gifise akantu kaco kisangije canke kaguma karepeta no mu bantu ba murabizi nko muri Croatia kora namwe research muri Croatia mbe bakunda gushira mu mazina yabo haba hari mwiki each murabizi ngo ba Arnovich ba iki yo each nayo as soon as possible tuzobabwira ico bisigura by'ukuri kuri bo n'imigenzo yabo ariko kimwe coco mwomenya utuntu nk'utu n'utuntu muzogenda mumenya jura tubaherekeza kuja hehe mu mirimo yanyu canke aho mwamuteramiye canke ivyo mukora then guco bukazogenda mugira iki bigira impact yo kumenya utuntu n'utundi kora rero sabone kuri mwe mutarayikora ukore subscribe mu rurimi rw'igifaransa like share na comment hanyuma unatwandikire uduhe n'igitekerezo nimero zanje nizo ziko zirasirikira hasi nimero zanje za WhatsApp izo za Leo urashobora kuntora 24 hours tunababwira ko soon as possible aho ngiye kwa nteramira ngiye kwa ndakwerekana company nziza ikora ibintu byinshi ni Top Meat Service Burundi company vy'ukuri itangwa umunezero ku bantu vy'ukuri basobanutse no ku bantu baza muri ville soon as possible turaza tubimena hanze cyane dushira hanze ama service kwa tugiye kuba dutanga shimira cyane aba supporters Big Boss alono ariko ntibikenewe ko nigwa ndamuvuga izina ariko nkizera ko ibikorwa byonyene navyo bizivugira shimira cyane rero kuri mwebwe muhora mudufata mu mugongo
muri byinshi, ariko cyo no bararikira mugende ku ma pages yacu ya Instagram na Facebook ni White Vision TV, ukore follow guco ama actuality iyo kumwanya muzogenda muza murayabona kumwanya. Ndabashimiye cyane mwebwe rero mwese mwa dukurikiranye, icyo mbasabira umugisha umunezero utangwa n'uhoraho ubasage, kandi narabemereye ko buri munsi nzoza ndabaha verset biblique ku bantu by'ukuri twa dufise mpwemo muri twebwe. Hariho ijambo riba ritugenga buri munsi jour à jour, muraribona ngaho hejuru. Iyo ni verset biblique numva ko uyu munsi twosangira, sinegwa ndayisoma ndabikubwiye, ngiyo hejuru gitore nawe uyisome, by'ukuri bibandanye biguha umunezero. Nishimire yo gusubira kubana namwe uyu munsi, nizere ko uza kuba ari umunsi mwiza. Ni ku munsi wa kabiri tariki 4 turi mu kwezi tukwinjiza hagati yo kurangiza umwaka muri muwatse y'umwaka. Nkishima neza kaho muri hose muryohe kandi munezerewe. Imana nkorera ibahezagire. Ciao ciao and God bless you. Thank you.